Ico kiraro gica ku ruzi Gikoma gihuza zone Rubirizi na Kinama kiri mu kubomoka ni kiraro kibafitiye akamaro kanini mu bijanye n'uburimyi hamwe n'imigenderanire nk'uko abenegihugu baho babituyagiye. Rero mu bisanzwe ico rukunda kudufasha uru ruzi hariho imigenderanire iva muri Mutimbuzi hanyuma no muri komine Kinama hariho Mucarama. Rero nico kidufasha ko cane ko uravye no mufurege uca hano ugenda ukavomera imirima y'imiceri ngaho onya imirima ya Buhinyuza. Rero hamwe kibomotse twaba dufise ingorane mbi gose. Rero umwanya twaba dufise ingorane mbi ntikosubira kurima umuceri kandi igiterwa c'umuceri nico kitufitiye akamaro kanini hano iwacu Bujumbura. Abenegihugu basaba leta ko yokibubakira ku buhinga bwa none kuko ngo bama bacubaka mu misi mike kigaca kibomoka. Boraba mu bushikiranganji bakaza bakihweza bakaraba bakadufasha bakatwubakira nk'ibintu vya beto bihera hasi kugera hejuru ko ivy'amabuye umengo ahanye birananirwa umengo vya bikozwe nk'incuro kabiri mugabo bitera vyasenyutse. Twebwe ico twosaba ubutegetsi canke leta twasaba yuko yodukorera ahubwo ntihoba nk'ikinya bokongereza ukukora ahubwo gikaguka kikaba nk'ibindi biraro n'imodoka binashobotse zigacako. Mwomenya ko ico kiraro gitanguye kubomoka inyuma y'imyaka 3 irenga ko gato cubatswe.